kumenyesha n'abantu aho bamenye. Indoto ni bumwe mu butumwa bw'ubuhanuzi butangwa n'ubwonko bwa muntu iyo asinziriye, ariko ubwo butumwa ntibushoke buza uko nyene nk'uko ico izo ndoto zishatse gusigura kimeze. Hari urota yiruka, urota aguruka, urota ry'inyama, urota yapfuye n'izindi ndoto zitandukanye turota tukibaza ko biherera aho nyene. Yamara abahinga bemeza ko ibidushikira byose biba byarabuwe mu ndoto zacu ntitubimenye, kuko tuba tutigeze tumenya ico izo ndoto zari zishatse gusigura. Inzira y'ubwenge. Uno munsi tugira turabire hamwe insiguro y'indoto y'imbanyi. Mbega iyo bishitse ukarota, ndavuga cane ku bagore eka ndetse n'abigeme, iyo urose wibungenze bisigura iki? Nitwa Patrick Hatangimana Rusage Maestro. Mwakoze guhitamwe neza, aha ni kuri HP Menya Burundi. Iki kiganiro citwa Inzira y'ubwenge. Iki ni igice kijanye n'insiguro y'indoto. Kora subscribe kutarayikora, upartage iyi video uyisangiza abandi nabo babimenye. Ntiwibagire kudusangiza ivyiyumviro vyawe muri commentaire. Kumenyesha n'abantu aho bamenye. Ndasubire kubaramutsa. Kurota wibungenze bishobora kugira insiguro nyinshi zitandukanye zijanye cyane n'impinduka mu buzima bw'umuntu, nk'igihe afise iciyumviro canke umugambi uri mu nzira yo kuja habona, canke mu gihe afise icifuzo co kuzana akabirya canke ibishasha bitari bimenyerewe, canke iterambere rijanye n'impinduka mu buzima bwiwe ugereranije n'uko abantu bari basanzwe bamubona. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Ubwa mbere, impinduka n'imigambi, ni ukuvuga intambwe nshasha. Aha urose wibungenze iba ari imburi y'uko ubuzima bwawe bwimirije guhinduka. Urashobora kwimukira mu kindi kibanza aho wahora uba canke ukorera ukahava. Urashobora kuba wimirije guhindura akazi usanzwe ukora ugakora imirimo mishasha, canke ukaba witeguriye gutangura ubuzima bushasha. Ubwa kabiri, umugambi uri mu nzira yo kuja ahabona. Kurota wibungenze bishobora gusigura iciyumviro canke umugambi ugeze igihe cyo kuranguka, canke ibihe urimwo warumazemwo igihe kirekire. Ushobora kuba haheze igihe kitari gito hari ibyo wari witeze ko bishika, uciye urota rero wibungenze mugenzi, tahura ko ibihe urimwo ukurindira warumazemo igihe kugeze ku musozo. Hari impinduka igirize mu buzima bwawe. Ubwa gatatu, kurema ibintu bishasha n'akabirya. Kurota wibungenze bishobora kandi gusigura ko hari akabirya kagiye kwibonekeza mu byo usanzwe ukora. Ugiye kurema ibintu bishasha bitandukanye n'ibyo abantu bari bamenyereye. Ugiye gutera imbere, ugire imboneko nshasha itandukanye n'uko abantu bahora bakubona. Bigasigura kandi ko imbere muri wewe hari impinduka yimirije kuhaba. Ubwa kane, ivyipfuzo n'ivyo dushaka gushikako. Hari abakenyezi bashobora kurota bibungenze bitewe n'uko mu vyipfuzo vyabo ikiza imbere kandi kenshi ari ukwibungenga. Kumbure amaze igihe kirekire arindiriye n'umushingantahe wiwe ko boronka ikibondo. Barahebuye,
muca mwumva ko kurota yibungenze atayindi nsiguro iza imbere cane cane atari uko bihuye n'ivyifuzo vyiwe vy'uko yipfuza ikibondo. Ariko rero ibihe vyose urose wibungenze wari ushaka ikibondo ntivyama bisigura ko bitewe n'ivyo vyifuzo vyo kuronka ikibondo. Bishobora gusigura na bimwe mu vyo twasiguye aha hejuru. Ubwa gatanu, gushaka impinduka. Kurota wibungenze birashobora kandi gusigura ko wipfuza impinduka mu buzima bwawe. Ufise icifuzo co kwiyubura ukaba ikiremwa gishasha, ubuzima bwawe bukagira iyindi ntumbero nshasha. Ubwa gatandatu, gutera imbere mu buzima. Kurota wibungenze gishobora kuba ikimenyetso c'uko wimirije gutera intambwe mu buzima, canke ko wimirije guha intumbero ubuzima bwawe, canke ukaba usanzwe ushaka gutera imbere. Ubw'indwi, ngizi izindi nsiguro umwe wese ashobora kwiha ahejeje kurota kugira bimufashe gutahura ico izo ndoto ziwe zisigura. Ubwa mbere, urarabira ku bishobisho n'ibigumbagumba wari ufise mu ndoto. Mbega izo ndoto wazirose uri mu munezero, wari mu gahinda, wari ufise ubwoba n'ibindi, wari ushavuye. Ubwa kabiri, havuye ibishobisho n'ibigumbagumba wari ufise mu ndoto, uraraba ubuzima wari urimwo mu ndoto, aho wari uri, abantu mwari muri kumwe, na bimwe mu vyaranze indoto zawe, eka ndetse n'ibindi vyose vyari biri mu ndoto warose. Ivyo vyose birashobora kugufasha gutahura ico izo ndoto warose zisigura, ukaheza ukabihuza n'izi zindi nsiguro ndaguhaye. Nitwa Hatangimana Patrick Rosage Maestro, hari kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese mwashoboye kudukurikira gushika aha. Twari mu kiganiro inzira y'ubwenge, aho twariko turabira hamwe insiguro n'ubutumwa buri mu kurota wibungenze. Kora subscribe ku utarayikora, mupartage iyi video muyisangiza abandi nabo babimenye. Mwongere mudusangize ivyiyumviro vyanyu muri commentaire kuko ni nkenego. Nimugira muba mwubahwe na gahwana. Inzira y'ubwenge. Inzira y'ubwenge kuri Menya. Menya. Menyesha n'abantu, nabo bamenye.